Reka tubaramutse bakunzi b'ikiganiro inkomezi z'ivyizigiro, tubaramutse bakunzi b'insamirizi mbonesha kure buntu, tubahe nikaze mu kiganiro cyo kuri uno musi. Uno musi kandi turaza kuba tugaruka aho tuza kuganira kandi ku kamaro ko kugira ivyizigiro mu buzima nubwo twoca mu bihe bigoye. Mu kiganiro cyacu cy'ubuheruka mu gice ca mbere twakoranye na Ndacayisaba Salomo asanzwe ari n'umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana, yaratuyagiye ubuzima yaciyemo ubuzima bugoye cyane gose bakiri bato, aho umuvyeyi yabirukanye bisanga bari mu buzima bwo mwibarabara ari kumwe na batoya biwe babiri batoya cyane gose, umwe byasaba yuko amuheka. Yarabaye mu buzima butameze neza bwo mwibarabara, bafungura imfungurwa abandi bataye mwiyarara, yarabayeho mu buzima butameze neza bugoye cyane gose. Mugabo uko bimeze kose vyarakunze yuko Salomo n'abatoya biwe ubwo buzima babubamwo kandi barabucamwo, baragize ivyizigiro, Imana iranafasha, ubwo buzima barabubamwo neza, maze Imana irafasha baraja ubuzima bwabo buraheza buragenda neza inyuma yo guca muri ivyo bihe bigoye. Kuno munsi rero reka tugaruke mu gice ca kabiri turi kumwe na Ndacayisaba Salomo nyene, kumbura za kutuyagira ingene ubwo buzima babuvuyemwo, ingene vyifashe kuri uno mwanya, ingene Imana yahizagiye inyuma yo guca muri ivyo bihe bigoye. Twibuke yuko mu Baroma ikigabane ca 5 ku murongo wa 5 niho batubwira bati ngo ivyizigiro mu ngorane bidushikana ku ntsinzi. Baragize ivyizigiro rero muri izo ngorane zose baciyemwo, ubu kuri uno mwanya bari mu ntsinzi. Ndacayisaba Salomo, reka dusure kandi twakire muri studio za Radio Television. Murakoze cyane kutwakira. Ego, twibaze ko mumeze neza. Turaho turashima Imana. Ego. Salomo, mu gice ca mbere twakoranye turi kumwe nawe mu kiganiro, waratubwiye ubuzima mwaciyemwo, mwarirukanywe muhira, mwisanga muri mu buzima bwo mwibarabara, mwage murahura n'ingorane zitandukanye, mwarabwiwe amajambo atandukanye kumbure ashobora kuba yarabakomerekeje mu mitima, kumbure uwundi mugore agira kabiri papa wanyu yazanye yavuze ati ngo icoma ngo iyaba vyoshoboka ngo bino vyana ngo no vyica, mugabo ntivyagenze uko bimeze kose, mwarabaye mu buzima bugoye cyane gose. Mbega vyagenze gute kugira ngo ubuzima bwo mwibarabara mu buvemwo ubu kuri no mwanya bikaba vyifashe neza? Kuntu vyagenze, ngira ngo muri iriya ntahe y'ubwa mbere nari nababwiye yuko nayerera mwibarabara, nkasaba n'umuntu notwaza ibintu yasumye kugira ngo ampembe, akampemba amafaranga 50 igiceri. Nahavuye rero nkurikira umuvyeyi araho, hariho umuvyeyi nakunda gusaba akazi buri gihe, ndamukurikira nibaza ngo agiye mu isoko gusuma, mugabo nkaguma ndamukurikira arenga ndenguka, nza gusanga ariko ataragiye mu isoko, yaragiye gusenga. Aca yinjira mu rusengero. Yinjiye mu rusengero, nanje mpagarara mwibarabara nguma ndamurindiriye. Mugabo nkumva indirimbo abaririmbyi barimo araririmba, nkumva zirimo zirampezagira, nkumva ndaryohewe, ndabona ndavye nkabona bari ndani bararyohewe, ndavuga ati ko biri kosa ahantu, numva umenga nanje no hinjira. Sinaravye uko nambaye, sinaravye ivyo nambaye vyatabaguritse, jewe nisanze namaze kwinjira. Kandi protokole, burya abantu b'Imana ni beza kabisa. Protokole ntiyasohoye. Ijambo ry'Imana ryaravuzwe bahamagara abakira Kristo umwami n'umukiza. Nabaye mu bambere nakira Kristo umwami n'umukiza. Cyo gihe wari ufise imyaka ingahe? Nari mfise imyaka 15. Numva ndaryohewe, numva ndanezerewe, sinasubiye no kwibuka wa muvyeyi, sinigeze ndanamwibuka. Numva ndanezerewe gose. Njanangura gukurikirana programme y'ishengero, twibature nije wa mbere nabonekamwo, kandi nkaboneka muri twibature mvuye mw'ikanevu. Mvuye mw'ikanevu, mugabo nkavyuka mw'ikanevu nkacanja kwibombo rusangi, nkoga nkakaraba, nagenda na gasabune mu mufuko, nkaca ngira gasabune nkisiga kugira ngo mu rusengero ntibaze kuhava babimenya ko mva mw'ikanevu. ntangura nyine kwakira ubuzima bushasha muri jewe bw'umunezero wo kugira ivyizigiro bw'uko Yesu
yagerereye muri jewe kandi vyinshi azobihindura. aho muri uwo mwanya bajya batoya bawe bari he? Ni ukuvuga bari bakiri kuri wa wundi mu ntahe ya mbere murazi narabibabwiye, bari bakiri kuri wa wundi uba muvyeyi yemeye kubakira mugabo nk'abacunguzi bido zitatu z'amazi ku munsi. Niho bari bakiri. Hama rero wa mupastori w'iryo shengero yari umuvyeyi yararetse imfuvyi. Imana yari rafise ico yamubwiye ati urarera imfuvyi. N'umuvyeyi ahari Imana imuhezagire. Nanje rero aca arabimenya ko ndi imfuvyi, aca aravuga ati uyu mwana nawe naje mu bandi. Niho rero yahavuye aca nshira mu ishure, nca ntangura ku ishuri nkuze. Watanguye kwiga ufise imyaka iyo myaka 15 nyene nkuze. Urumva ntiwari bwigere uja ku ishuri n'umunsi wari? Sinari bwigere nja mu ishure n'umunsi n'umwe, mugabo nari mfise umunezero ntanaravye uko ngana. Kuko ndibuka ko namwigisha ashaka uhanagura ikibaho yabwira jewe kuko ni jewe nashikira ku kibaho nkigana n'utwana dutoye. Mugabo Imana yari ifise intumbero nziza ku buzima bwanje. Nja ntangura rero kumva ko ntegerezwa kuririmba, ntangura kumva iyo mpano muri jewe yo kuririmba, numva itanguye gukura. Jewe wa muvyeyi akampamakaye ngo ja ku ishuri, muga nkasanga ya makaye yose yanditsemwo indirimbo. Abandi bana jewe nkagera ati amakaye yaraheze, yaraba agasanga nta vyigwa vyo ku ishuri na bimwe birimo, ahubwo harimwo indirimbo. Nkumva ziguma ziza. Umuvyeyi nanje kuntahura byaramugoye, ndamurusha ntatahura umuhamagaro wanje kuko nyene atabitahura. Mugabo rimwe Imana iramugendera arabitahura. Ego, imbere yuko abitahura, burya umwana yabaye mu buzima, yaciye mu buzima bwo mwibarabara, rimwe hari gihe usanga bafise ingeso zigoye. Bega uri mu buzima bwo mwibarabara ntivyigeze gushika ukisanga uriko ufata za ngeso nyene nk'iz'abana bo mwibarabara abantu baba bazi, ku buryo vyahavuye bikugora kubana n'abandi bana, umaze kuba wisanga nyene muri ubwo buzima waramaze kwakirwa n'umuntu yemeye kugufasha? Ahubwo wewe yagira ikibazo nyene c'ukuntu yasanga amakaye ayangurira ngo ndayandikemwo ivyigwa vyo ku ishuri, mugabo gaca asanga ahubwo hose handitsemwo indirimbo. Handitsemwo indirimbo kuko nivyo vyabira muri jewe. Nivyo vyabira muri jewe. Ariko ahubwo abo bana twabana kuko bose bari bavuye mu buzima bwa kimayibobo, ahubwo wasanga ari jewe bitwa pasiteri wabo ndabareresha ijambo ry'Imana nanje ntabitahura. Mugabo rero nubwo nabigisha ijambo ry'Imana bakankubita, bakantera ibicupa kuko ndibuka ko haba hari igihe ndimo ndasengesha abana babana bava mu buzima bwa kimayibobo nyene, bakagenda mu ziko bagafata ikintu cy'ikivumbiko caka umuriro bakakizungagiza bakagiduteramo. Cyangwa bagahanzanga imbere ya babana ndimo ndabigisha ijambo ry'Imana, bakanyambura bakakorora ikabutura nambaye nkasigara nambaye ubusa imbere ya babana ndimo ndabwira ijambo ry'Imana. Rero nukuvuga jewe nta mutima nari mfise w'ubugarariji bw'uko nogaragaza ya myumvire ya kimayibobo nabayemo, ahubwo abo twabana nibo bambangamira gose kuko jewe numva nyene nkeneye kwigisha ijambo ry'Imana abo bana tubana, nkeneye kubigisha uturirimbo kuko nivyo vyabira muri jewe. Ego. Indirimbo ingabire yo kuririmba ni wari ufise muri wowe ico gihe, warumva neza yuko iri kirabira muri wewe. Kandi turabona yuko kuri uno mwanya usanze utanga ubutumwa bwawe ubikishije mu ndirimbo, ukanatumirwa n'ubwo yuko no masengero atandukanye ubwiye gutanga ubutumwa ubikishije mu ndirimbo. Nuko reka kuno mwanya dukurikirane indirimbo gato ico gihe Salomo mwari mwatumiwe mu rusengero rw'Urutare mu ntara ya Butanyerera. Akadukurikirane gato indirimbo yawe wanashaka tubona yuko abantu benshi bayikunda, wariko urabahereza ubutumwa ubikishije muri iyo ndirimbo.
imibabaro yashira sonunami wambambire azomikazi yo mw'ijuru kaze uruke imibabaro yanjye nishira sonunami wambambire azomikazi yo mw'ijuru Ego, aho ni Salomo wari umutumire mu rusengero rw'urutare ku Rubuye rukura aririmba indirimbo birahagije, indirimbo nziza cyane rwose irimwo ubutumwa ngira busubiza ivyizigiro. Ego, Salomo mu kubandanya kumbure imbere yuko tuja gato, mbega ingabire yawe vyagenze gute kugira ngo ushobore kuronka abagushigikira maze uduge utangure kwigisha abandi, ufasha abandi gusubiza ivyizigiro bicishije mu ndirimbo zawe, abariko baradukurikirana kuri uno mwanya kumbure bashobora kuba bari mu buzima bugoye canke harimo n'abana bariko baca mu buzima nk'ubwo wewe waciyemwo, kugira ngo umuntu agire ivyizigiro, asubize ivyizigiro, ubabwira iki? Wowe vyagenda gute kugira ngo ugire ivyizigiro muri wowe uti jewe uko bimeze kose nubwo turiko duca muri buno buzima ndizera kandi ndemera neza yuko bigiye kuzohinduka canke bizohinduka mu misiri imwe? maze kwakira Kristo umwami n'umukiza ni kuvuga naciye nakira ivyizigiro. Naciye nakira ivyizigiro. Ndavuga ati ko biri kose Yesu ahindura amateka kandi n'ikidahari ashobora kukigira kikabaho. Jewe nasa n'udahari, mugabo maze kwakira Kristo umwami n'umukiza ndavuga ati ubu biratanguye rero, sinari mpari mugabo ubu ndatanguye kubaho. Ntangura guhagarara. Ni kuvuga ko watanguye kugira ivyizigiro neza na neza umaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Ego. Warumvise yuko hariho impinduka ibaye muri wewe. Ego. Naciye mvuga ati ko biri kose Imana itaravye iyo nakomotse n'icondi, ubu conyene ndakiriye Kristo umwami n'umukiza. Ndafise ivyizigiro ko ibi vyose azobihindura nkagera ku rundi rugezo Imana yifuza. Naho rero naciye ntangura icyo gikorwa gihuye n'umuhamagaro wanje cyo kuririmba, nkaririmbira muri eglise, ayandi ma eglise agatangura kumva ko yompa umutumiro akantumira, nkagenda umuvyeyi wanje akanyemerera, ntangura rero kubona nyene impano yo kuririmba itangura gukura, ntangura no Imana yari yarambariye ati saha gusa no hanze y'ibihugu nzoza. Ni ukuvuga yuko rero umuntu nubwo yoba ariko araca mu buzima bugoye bumeze gute, umwana ari mu buzima bwo mwibarabara nubwo yoba ariko aba mu bihe bigoye bimeze gute, kugira ngo atangure kugira ivyizigiro vy'ukuri muri we, ivyizigiro bigire ubukomezi muri we, nuko yobanza kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Niryo tanguriro rya vyose. Aho hazimiye ntuhamenye ubuyobewe vyose. Yaba uri mwibarabara nkuko nanje ariho nahoze, mpora ndanabibabwira benshi, ndabatemberera nkabibabwira, akira Kristo umwami n'umukiza, umwizere arashobora kuguhindurira ubuzima, kuko ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi no kwa data burya ngo ntawe uzoshikayo
adaciye kuri we. Nibi twifuza ku isi turashobora kubigera kuko twabanjije kumenya inzira itujana kuri ivyo, ni kuri Kristo. Kuko Kristo iyo tumwizeye, ego hariho n'ivyo tutabasha kukanya gushikira kuko igihe kitaragera, mugabo araturemesha akadusanga akatubwira ati humura, ivyo ntabahaye ejo ndabibabikiye nzobibaha. Mbega bamwe batoya bawe ubu bimeze gute, vyifashe gute inyuma yuko nabone bava baca muri burya buzima bugoye? Ego urakoze, ni kuvuga bamwe batoyi banje hamwe nari maze kwakira Kristo umwami n'umukiza, ni kuvuga pasiteri w'iryo shengero yahavuye nawe ashira mu bana areze b'imfuvyi. Ni kuvuga nabo yahavuye ambarira ndabazane, acarabarera nabo abashira mu ishure, aca abashira mu ishure, turiga mugabo nyene kuko nawe vyaramugora kuko nta bufasha bwishi yari afise, vyahavuye bidakunda ko tubandanya amashure mpaka ngo tuyamare. Turetse ko hari abo yaramuye amashure bakayamara, na jewe ndamubaha kandi ndamukunda nk'umuvyeyi. Ni umupasitori yitwa Munyarugerero Deni, Yego. yararongoye ishengero rya Fekabo mu ntara, yari intara ya Kirundo, ubisigaye ari komine. Yego. Uwo rero ni ukuvuga ndamushimira n'umuvyeyi kuko yarashoboye kuba igikoresho c'Imana ciza kugira ngo ngere hano hantu ngeze. Mbe indirizo mumbo zawe cyane cyane uzandika wisunze iki, cyane cyane ufatiye ku buzima waciyemwo, ni igiki ubushaka gushikiriza abantu, ni igiki ubushaka kubwira abantu? Indirimbo zanje kenshi urimo urazikurikirana zirakubiye mu kuremesha abantu no kubabwira ico Kristo yamaze ku buzima bw'umuntu, Ego. no kubabwira ko batoheranwa n'ibibazo barimwo, hari ivyizigiro kuwizeye Kristo ko ashobora guhindurirwa amateka canke ubuzima. Ego. Uwo ducishirizamo gatoya ku ndirimbo isubiza ivyizigiro, abariko baradukurikirana kuri n'umwanya bumve neza yuko ivyizigiro mu ngorane bidushikana ku ntsinzi. Ego. Nk'indirimbo imwe muzo nakoze, ni indirimbo ivuga ngo aho wankuye ni jewe ndahazi, ni jewe nyene ndahazi, nta wundi wo kuhamenya, uzahawe nkamenya hanje. Hariho kandi gatero gace kavuga ngo sinzibagirwa ko nari mayibobo, sinzibagirwa ko narara ku cavu, imvura yaragwa amazi ikantembana, nkahaga amazi mu nda ntigeze shaka. Kandi gatero kanyuma kakavuga ngo najya nibaza ideni ifitiye Imana, nibaza ko yari urubanza rwanje, Yesu yanciye imanzi mu biganza kugira ngo atazanyibagirwa, yanyambitse impeta nziza cane kugira noye gusa n'abandi, araduhetse 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 ku mugongo. Ego. Salomo, mbega waragiriye imbabazi abo baragize uruhara kugira ngo wewe wisange uri mu buzima bwo mwibarabara? Nukuri narabagiriye imbabazi kuko natwe Yesu yatugiriye imbabazi kuri vyinshi. Ego. Kandi ndabizi neza ko umuntu atababarira atogera mu ijuru, kuko nanje ijuru ndarishaka, turetse ko ari ingabire naherewe ubuntu. Ego. Na jewe naragize imbabazi. Ni ukuvuga hariho ubuzima ducamwo bigaca bituma tugira ibikomere mu mitima yacu. Rero hariho bariko baradukurikirana kuri no mwanya bavuga bati jewe umuntu yagize uruhara bw'uko ubuzima bwanje bugenda nabi, canke bw'uko nisanga mu buzima bwo mwibarabara, sinzopfa ndamugiriye imbabazi n'umunsi wa rimwe. Salomo, wewe wakize gute ivyo bikomere
vy'umutima. Musanzwe uko vyagenze kugira ngo jewe ndabababarire abo bantu bashobora kuba barangiriye ivyo nuko ntahura ko icyo gihe bakoreshwa n'umugwanizi kandi nkongera nkatahura n'ikindi kw'ivyo narimwo ndabicamo kugira ngo kano kanya yerega ibimana yari ibizi ko nzoronka ubutumire bwa mwebwe kugira ngo nze shikirize intahe yanje. Imana yari ibizi, nico gituma rero ivyo vyaragenze uko nakira agakiza, nca nakira umutima wo kubabarira kuko nzi neza yuko bajya bakoreshejwe n'umugwanizi, kandi iruhande y'ivyo nanje hari ivyo Yesu yangiriye ko neza bigaragara. Nagiye mbona ineza mu bantu narahabonye mw'inabi, mugabo hariho n'abandi bantu baserutse barangirira neza, arivyo bishobora kuba vyarantumye ngera na hano hantu ngeze. Ubu kuri no mwanya Salomo arubatswe gwiwe n'abana bangahe? Batatu. Ufise abana batatu. Uvuga ko Imana yarahezagiye uragira mariage geni bwawe. Mbega papa wawe umuvyeyi niho yarakiri mwaramutumye nubwo yavuze yabirukanye mu muryango? Asha icyo rero ndanagishimira Imana. Ngira ngo Imana yarindiriye kugira papa aze yitaba Imana amaze kubona aho Imana ingejeje. Jewe papa nubwo yari yaranyirukanye, ndashimira Imana ko nageze gukora mariage nshobora kumugurira costume. Yambaye costume jewe nyene namuguriye. Jewe yarazi ko napfiriye mw'ibarabara, mugabo Imana yandindiyeyo. Ndibuka ko je nkora mariage Imana yarampaye umukunzi wanje, mugabo ndabura inkwano. Mbuzi inkwano, umuvyeyi wanje nubaha cane, umupasiteri w'ishengero rya Vivante mu Busoro i Bujumbura, ambabarenda muvuge mu izina bamwitwa Shimirimana Benjamin, ambera umuvyeyi ari Imana imurungitse, anyishurira za nkwano zose kuko jewe ntazo nari mfise. Uwo rero ari mu bantu baserutse mu gihe kitari kinyoroheye, nubakimbereye umuvyeyi yatumye nakira umutima wo kubabarira abangiriye nabi bose, kuko naciye mbona ati umuntu ashobora kugirira nabi mugihe Imana igategura n'uwundi akugirira neza. Nkora rero mariage irimo imodoka 200. Ca wumva rero umuntu yari mayibo bagakora mariage irimo imodoka 200 ata modoka nimwe yakose, zose zazanwe n'Imana. Jewe uburyo marene w'umugore wanje, burya abakobwa nibo bitorera ba marene babo, mugabo jewe nije namumutoreye. Imana yanyeretse umuntu kandi yari umukire, n'umukire ubu ntakiri mu gihugu c'u Burundi, ari hanze. Abera marene madamu wanje, aradufasha urubanza mu buryo bushimishije, nawe ndamushimira. Rero nico gituma ivyo vyampaye umutima wo kubabarira nanje abangiriye nabi, kuko nanje urumva ko nironkeye abavyeyi bankura muri bwa buzima bangirira neza. Hari umuvyeyi jewe nkora mariage yavuze ati mwana wanje yahora ntora cyagiye muri bwa buzima kantuma ko nkaja kurya wiwe. Uwo niwe yavuze ati wewe mu kuja gukwa amafanta aja gukwa ibiseke byose jewe ndabikora ndabitanga. Ego hama bamwe batuye bawe babiri kuri no mwanya nabone, kuko ubuzima bwo mwibarabara mwari kumwe nabo byifashe gute kuri no mwanya? Ndashimira Imana kuko mu isengesho ryanje naguma mvuga ati Mana uzumva bare ntidupfire muri no kanevu, ntidupfire muri ano magunira turaramo, ntiduzopfe twishwe na vya bindi tujya bivuye ku cavu. Ubu tuvugana wa wundi naheka mugongo, ubu tuvugana ni ingabo y'igihugu. Ni ingabo y'igihugu. Urumva ko Imana yabigenje neza, kumva ko n'umuryango wacu hobamwo umukozi w'igihugu. Urumva ko ari ibintu bishimishije. Wa mukobwa nawe nafata ukuboko arubatse ugwiwe, aravyaye kabiri. Urumva ndashimira Imana nini nahase cyane. Yego kabisa, kuko yaturindiye muri ubwo buzima bubi, iratuvuga ko ijambo ngo baho natwe turabaho. Ivyo ndabishima. Ego mbega nubwahe ubutumwa ushikiriza bariko baradukurikirana kuri no mwanya kugira ngo
bamenye yuko inyuma y'ibibazo byose umuntu ashobora gucamwo hariho Imana. jewe ubutumwa noha barimo baradukurikirana bari hafi n'abari kure nuko nobabwira ngo bareme. Birashoboka hakaba hariho abana bari mwibarabara mu buzima bwa kimayibobo nk'ubuzima nakuriyemwo, nobabwira ati nibareme bizere Kristo nk'umwami n'umukiza, arashobora guhindura amateka. Ivyizigiro nibabigire mu kwizera Kristo umwami n'umukiza. Hariho n'abandi bashobora kuba babayeho mu buzima bugoye batari no mwibarabara mugabo basa nk'abarimo, nobabwira ngo nibareme. Yesu arahindura ubuzima bw'umuntu. Urumvise yuko rero kino gice cya kabiri yuko Salomo ahejeje kuba atuyagira muri kino kiganiro inkomezi z'ivyizigiro, atubwira ingene vyagenze kugira ngo ubuzima bushoboye kuba buhinduka, ingene yagize ivyizigiro yizera yuko ubwo buzima azotegerezwa kubuvamwo kandi bizoshoboye kuba bigenda neza. Nta handi rero dukura ivyizigiro atari muri Kristo Yesu. Yabivuze nawe nyene igihe yatangura kugira ivyizigiro vy'ukuri n'igihe yakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Nuko rero tubashimire cyane rwose bakunze b'ikiganiro inkomezi z'ivyizigiro, twariko tuyaga tuvugana ku kamaro ko kugira ivyizigiro mu buzima nubwo twoca mu bihe bigoye. Na rero turangirije ikiganiro cyacu kuri no munsi, jewe nakibashikirije ni Irambona Chris Golden na Huta.